Hamwe mu burorero butangwa muri iyo komine ya Gitega hataronswa iyo fumbire yo mu gice ca gatatu cirima ni mu mwonga wa Karera na Nyabugogo. Abarimyi basanzwe barimira muri iyo myonga bavuga ko ifumbire bakoresha abijejwe bahora bayituma mu kwezi kwa gatandatu mu ntango kugira abarimyi bayironke kare, ariko gushika ubu bakaba batarayironswa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Bahora bagira ivyo komande y'amase mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo abantu bitegurire irima ryo mu mwonga barime ibiterwa bijanye n'ibigori, imiceri canke ibiharage vyose bahora babitera mu mwonga muri iki gihe cici. Mugore urabona ko tugeze mu kwezi kw'indwi, ntituzi ko iyo sezo bayihevye yitwa sezo C mu bijanye n'ivya komanda amase. Abo barimyi bavuga ko ubu batigeze batangishwa amafaranga bahora basabwa n'abijejwe kugira baronswe iyo fumbire. Ntawuzi ko ari ikibazo kiba gifatanye n'uko kumva ngira ngo ndabona bagize ibirarane vyinshi mu gihe c'agatasi n'impeshyi, hariho abantu batashoboye kuronka amase canke ntawuzi yuko baba babigize inkana, ntawuzi ivyo arivyo. Ku bw'abo barimyi bibaza ko abajejwe kubaronsa ifumbire vyoba bifitaniye isano n'abatayironse mu gihe c'agatasi n'impeshi. Ntibigeze basaba kugira ngo abantu bagire komande y'amase yo muci, oya ntawuzi impamvu batabikoze iyo ariyo. Igihe kiriko kirarengerana nyene kirumva yuko uvuga yuko ubu turi mu kwezi kw'indwi, mu kwezi kw'icenda naho batangura kugira komande yose z'agatasi, nico kibazo kihari. Muri kino gihe rero abo barimyi bakabona ko kutaronka iyo fumbire yo mu gice ca gatatu cirima bizotuma bataronka umwimbu uno mwaka.